Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Mwaka mushya muhire kuri mwese muteze amatwi BBC gahuza miryango. Ikiganiro cy'uyu munsi kiribanda ku ntashyo zanyu, dore yazo ariko reka mbanze mbagezeho muri make ko byifashe hirya no hino ku isi. Abantu 10 biciwe mu mujyi wa New Orleans muri leta zunze ubumwe za Amerika n'umugabo wagongesheje ku bushake ikamyoneti imbaga y'abantu bizihizaga umwaka mushya. Abandi batari munsi ya 35 bakomeretse. Polisi ivuga ko uwo mugabo yagerageje kugonga abantu benshi bashoboka. Ivuga kandi ko yahise harasa maze akomeretsa abapolisi babiri, ariko ubu ngo yapfuye. Ikintu gikekwa kuba igisasu gituritswa cyabonetse aho byabereye. Ikigo gishinzwe umutekano imbere mu gihugu FBI kiravuga ko iki gitero kirimo gukorwaho iperereza nk'igikorwa cy'iterabwoba. Kunyuza muri Ukraine gaze Uburusiya bugurisha mu Burayi munsi byahagaze nyuma yaho harangiriye amasezerano y'imyaka 5 hagati y'ibihugu byombi yo kwanyuza iyo gaze. Ukraine yavuze ko hitagishoboye kwihanganira umugambi winjirije umwanzi wayo hariwe Uburusiya amafaranga barirwa muri za miliyari nyinshi z'amayero. Ni inkuru ya Fioleget mugezwaho na Prime Ndikumagenge. Imbere yuko Uburusiya butera Ukraine mu 2022, ibihugu by'ishyirahamwe rya Buraya byavana mu Burusiya 40% vya gaze bigurira hanze. Urwo rugero urwaramanutse gushika kuri 10% mu bihugu biyironka, hakaba harimwo Slovakia, Autriche na Hongrie. Uwo mwumvikano watuma Uburusiya bwinjiza amafaranga angana na miliyaridi 5 z'amanyaburaya ku mwaka. Ingingo yo kutabandanya uwo mwumvikano yari yitezwe cyane, kandi bivugwa ko ibihugu byamaze kurondera ayandi mayira. Ariko iyo ngingo yarakaje Slovakia, yakangishije mbere guhagarika guha umuyaga nkuba Ukraine. Hari gaze y'Uburusiya ikibandanya kuja Buraya iciye mu muringoti wo muri Turkiya. Ingabo za Israel zagabyeho ibitero byo mu kirere hirya no hino muri Gaza kuri uyu munsi w'ubunani, bivuga ko byahitanye abantu batari munsi ya 17. Abashinzwe umutekano w'abaturage bavuga ko abantu batari munsi ya 15 bishwe, abandi 20 barakomereka igihe inzu yo mu mujyi wa Jabalia mu majyaruguru ya Gaza yarashwagaho. Bitangaza makuru byaho byavuze ko benshi mu byagizeho ingaruka ari abana. Igisirikare cya Israel cyavuze ko kiri mu gusuzuma neza ibyo bivugwa. Ibiro ntaramakuru by'abanye-Palestine Wafa byatangaje ko abandi bantu babiri biciwe mu nkambi y'impunzi ya Bureje hagati muri Gaza. Ministre mushya ushinzwe itangazamakuru muri Syria yavuze ko ari mu gukora uko ashoboye kugira ngo haboneke mu gihugu itangazamakuru ryigenga nyuma y'imyaka ibarirwa muri za 40 leta ikandamiza uburenganzira bwo kuvuga icyo umuntu ashatse ku butegetsi bw'umuryango wa Assad. Umwaka ushize umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru batagira umupaka Reporters sans frontières washyize Syria ku mwanya wa nyuma ku rutonde bw'isanzure bw'itangazamakuru ku isi. Ni inkuru ya Sebastian Asha mugezweho na Siriake muhawe nayo. Mu ndwi ziheze Perezida Bashar al-Assad yirukanywe ku butegetsi, amenyesha amakuru batari bake bari bavuye muri ico gihugu ku butegetsi bw'inyuma yo guterwa ubwoba canke gupfungwa baragarutse, naho byo bari iby'agateganyo kwirabira uko ibintu byifasha ubu. Inyuma y'ikiringo c'intango y'ibihumbi 2000 aho Bashar al-Assad yakuraho amategeko akandamiza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru yo ku butegetsi bwa Hafez, iburabuzwa ryo kumenyesha amakuru ataho yegamiye ryarasubiye gushirwaho bivuye ku migumuko yo mu 2011 hamwe n'intambara yakurikiye. Ubu Mohamed Al-Omar, umushikiranganje mushasha wo kumenyesha amakuru, yavuze ko leta mfata kibanza iriko irakora kumenyesha amakuru bizoba nk'uko bivuga amajambo yiwe vyigenga, bivuga ibintu uko biri kandi bunyamwuga. Abanyesiriya bakiriko barigina agahengwe ko kwisanzura bari baratswe haraheze imyaka 40 wo kwakirana igishika iyo ngingo.
ariko co kimwe n'ibindi bihanze abategetsi bashasha b'ico gihugu vuba bizokenerwa ko imvugo ijana n'ingiro. Abategetsi bo muri Kenya baravuga ko batangiye gukora iperereza nyuma yaho icyuma gipima ibiro 500 kivuye mu kirere kikagwa mu murenge uri mu majyepfo y'igihugu kuwa mbere. Ikigo gishinzwe ibijyanye n'isanzure cya Kenya KCA cyatangaje ko iki ari igisigazwa cy'icyuma kimeze nk'impeta gituma icyogajuru gitandukana n'ikimashini kicyohereza mu kirere. Cyahumirije rero abaturage bo mu ntara ya Makueni ko nta kibazo giteje ku mutekano rusange. Iki kigo cyavuze kandi ko iki gice cy'icyogajuru cyagombaga gushya kigashira igihe cyakirimo kigaruka ku isi cyangwa se kikagwa mu duce tw'isi tudatuwe nk'inyanja. Ayo rero niyo makuru y'ingenzi muri make havugwa hirya no hino ku isi, ariko mbere yo gukomeza ni mwumve icyo tubahishiye mu kinamico urunana ejo kuwa kane. Mu kiganiro urunana cyo kuri wa kane twabateguriye Ai wewe sisori ndapfuye we mbega umutwe sori nawe ndumva wagira ngo nikoreye toni yose. Ariko Sereya kuva ryari rwose unywa inzoga ugasinda ukananirwa no kubyuka? Wandetse wa mubyeyi we ko agahinda k'inkoko kamenywa n'inkiki yatoreyemo. Kirisi se yakubwiye iki cyakubabaje bigezaho? ni 12:45 kuri BBC. Ubu rero ni umwanya w'intashyo zanyu z'umwaka mushya muhire mu kiganiro mugezwaho na Robert Patrick Misiga. Ndabahaye mwiriwe mwese abashimye guteramana natwe kuri no munsi wa mbere w'umwaka wa 2025. Mukanya murumva ubutumwa bwa bamwe mu batwandikiye bashaka kwifuriza umwaka mwiza inshuti n'abagenzi. Mbanze ndabashimire kuko mwatwandikiye muri benshi, ariko kandi nkasaba abataza kwiyumva ko bo kwihangana kuko umwanya dufise ubari muto. Ariko kuri mwese mudukurikirana tugize duti bonane. Muri kumwe na Robert Patrick Misigaro. Jeli twarisha Borisi buka mu ntara Makamba kumina Nyanzarake zone Muyange. None ga Boris mutuvugana uherereye he? Ahanyene Nyanzarake niho ndi. Nyanzarake ameze gute akazuba ngira kariho? Akazuba kariho n'akavura ni hatari n'imboga zirahari buke buke. Ubu imboga zarabonetse? Buke buke ziriyo. Ungira bonane rero bizoca bigenda neza. Ewa gaba twamaze gutagata. Mwatagase. Tupase no gutanizo zihanganye. Ikubera igitoro ngirango. Sawa Boris duga kwijambo utashe abi wawe. Ndataje mama na papa wanje. Mabukwe na data bukwe nabo tuvukana bose n'abagenzi bose twiganye ndetse nabo dusenga hamwe kuri eglise. Imana izo barindi mikoshi mwe baka tugiye gutangura bazatunge batunganirwe. Murakoze. Nitwa Nesimana Damasi mu gisagara cya Bujumbura. Uri Bujumbura hehereza neza ga Damasi? Muri komine Mukaza. Ku Mukaza hifashe gute? Hifashe neza turashima. Bonane muyiteguriye gute? Ibintu biraboneka nko muvyifuza? Bonane tuyiteguriye neza, biraboneka bivanye n'urugero rw'umuntu. Ngaho rero Damasi duga kwijambo wifurize umwaka mwiza biwawe. Ndifurije umwaka mwiza abavyeyi banje bari Gitega, nabo tuvukana n'abagenzi banje bari Bujumbura. Ndabona nk'uwitwa Jamari, nk'uwitwa Desire,
n'uwitwa Kamusoba, n'uwitwa Lionel, n'uwitwa Etienne, n'uwitwa Isahake. Ego abagenzi banje sobe gutasha nawe. Nitwa Levis Mbona nayo benshi banzi ku izina rya Madiba nk'abamereye Cape Town South Africa y'Epfo. Bidatangaje rero ngira ako kazima na Madiba agakuye ku mutama umuhisi Mandela. Egome cyane gose nakuze ndamukunda gose. Tutarandiriye cyane ga Madiba wo tubwira muri Afrika y'Epfo amaze igihe kena gute? Muri Afrika y'Epfo maze umwaka umwe n'amezi nk'atatu. Uracari mushasha uhabona gute none ubuzima ngaho? Harutaho twavuye. Akarande karaboneka. Karaboneka nubwo atari cyane gusa karaboneka. Sawa rero Madiba duga kwijambo wifurize umwaka mwiza abi wawe. Ubwa mbere na mbere murakoze mwe mu ijambo nkabifuriza n'umwaka mushasha. Urakoze nawe. Egome nkatanda ku muryango wanje uri mu Burundi mu Rumonge. Nkabwira sokuru na nyokuru ati umwaka mushasha n'abavandimwe n'abahanzi kuri iryo zina rya Levis Mbona nayo nkacaja muri Zambia nkabwira anko wanje ati umwaka mushasha cyane. Nibagiye n'inshuti n'abagenzi bari ngaha muri Kiguru hanze kuri Madiba nkababwira ati umwaka mushasha. Murakoze nabo nifurije umwaka mushasha. Urakoze cyane Madiba natwe tukwifurije umwaka mushasha mwiza. Murakoze cyane. Nitwa Rwanda Omari nkabandi Dirba South Africa. Abitwa Phoenix. Nifuza gutasha umuryango wanje uri ku Muzinda aho bitwa Bujumbura mu Burundi n'abari muri Congo aho bitwa Kivu n'abari aha Cape Town South Africa n'abandi bari mu Maramvya i Burundi n'abari Kenya n'umuryango wanje uri Mozambique aho bitwa Maputo n'abandi batahije bose bamuyomba Claude n'abamuyomba Emile bari ku Muzinda bose ndabatahije nuko murakoze cyane. Inkoko yo kwifashisha umunsi iriho. Oya inkoko ntayihari umuntu urumva ibizoba bibonetse n'ibyo umuntu azoshimije nyene. Umuntu ashima ibibonetse niko. Ego. Duga kwijambo rero utashe abi wawe. Murakoze cyane ndatahije cyane papa wanje na mama wanje bari aho bita Inyabisaka. Ndatahije cyane gose abagenzi banje King Rove ari ngaho mu Ngagara. Ndatahije cyane gose n'abandi bagenzi bari ngaho mu Ngagara. Ndatahije umugenzi wanje bita Felisi tubana. Ndatahije gose abo tuvukana. Ndatahije Jamze ari muri Zambia. Ndatahije mushikanje ari ngahe Bujumbura Butoyi Erine. Ndatahije cyane Mediatrice Supe. Ndatahije abana babo. Ndatahije gose umuryango wacu wose muri rusangi. Reka mbone umugenzi wanje ari mu Gihosha itajamje nawe ndamubwire nti umwaka mwiza. Reka mbone Felix mbone Jire nyene mazina yiwe. Mbone na Jire nyene mazina yiwe. Reka mbone umugenzi wanje bita Rudwira ari ngaho kumutanga ndamubwire ni umwaka mwiza cyane.
reka mbone cyane rwose umukunzi wanjye yitwa Audrey ndamubwire nti umwaka mwiza zo kubera uw'imigisha. Reka mbone namwe bimwese muri ngahanye mwampaye uno murongo ndabipfuriza umwaka mwiza uzobabera umwaka w'imigisha amata n'ubuki. Nabo ntashoboye kuvuga bose ndabipfurije umwaka mwiza uzobabera umwaka w'imigisha. Urakoze cyane nawe turakwifurije umwaka mwiza. Murakoze gose. Iki ni ikiganiro cyihariye cy'abatwandikiye bashaka kwifuriza umwaka mwiza inshuti n'abagenzi kuri BBC Gahuza Imiryango. nitwa Rafael Bakundanye ndi mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda akarere ka Nyaruguru. Aho Nyaruguru byifashe gute? Nyaruguru nta kibazo, turashima Imana, tumeze neza, imyaka iri kwera, nta kibazo, dufite amahoro, turatekanye. Bimeze neza, mubona kabisa ku mwaka mugiye kutangira neza? Mwaka tugiye kutangira neza kandi nurangiye tusoje neza, nta kibazo kabisa. None ubundi kuri bonane aho iwanyu mukora ibiki, ni duki mukora mu kwinezeza mu kwifata neza? Kuri bonane umuntu ajya gusenga, ufite umuryango mugatembera cyangwa se mukajya no mu rugo. Akenshi buriya ku minsi mikuru kuri bonane bari ngombwa ko bitangirira mu rugo wishimanye n'umuryango, waba utari hafi ukajya kuwusura. Munategura n'agafunguro kadasanzwe? Iyo mikoro yabonetse, akanyama karaboneka n'ibindi byo kurya bishamaje bikaboneka kuri uwo munsi. Kera nibuka twe tukiri abana n'agahuzu cyangwa akenda gashasha baba batuguriye. Umuntu aragategura nyine, ya mikoro yabonetse bivana n'uko umufuka hahagaze, biterwa n'ukuntu muri iyo minsi bimeze. Ariko abana babenda no kujya ku ishuri, akenshi iminsi mikuru hano mu Rwanda ihuza n'uko abana bari kujya ku ishuri basubira ku mashuri. biba bisaba kubitekerezaho neza. Ngaho Fabien jyaho wifurize abawe umwaka mwiza. Ndatashya cyane umugore wanjye n'umwana wanjye n'ababyeyi banjye bari muri Nyaruguru nabo Nyabimata umudugudu wa Cyumuzi. Ntashya cyane abantu twabanye Rwamagana n'abo twiganye. Ntashya abantu b'inshuti zanjye harimo Ndahayo n'abandi bose basigaye banzi ku izina rya Rafael. Urakoze cyane Rafael, nawe tukwifurije umwaka mwiza. Murakoze cyane, nanjye dufurije umwaka mwiza. Nitwa Yves, ndi mu Bufaransa mu mujyi witwa Rouen, ariko nkora Paris. Ndashaka gutashya ababyeyi banjye bari mu Rwanda baherere mu karere ka Gasabo, n'umuryango wanjye wose muri rusange, abavandimwe bose bari Kigali hamwe n'inshuti zanjye. Ndashaka gutashya n'abandi na murumuna wanjye uri muri Mozambique, bifuriza umwaka mushya muhira 2025. Urakoze cyane Yves, nawe tukwifurije umwaka mwiza. Yego, na mwaka mwiza BBC Gahuza Imiryango. Jewe nitwa Ngendakubona Pascal, mvuka mu ntara ya Cibitoke, komine Mugina ku mutumba wa Rubirizi. Ubu uri mu Cibitoke ubu tuvugana? Ubu tuvugana mpagaze mu Cibitoke. Hameze gute? Mu Cibitoke hameze neza, nta kibazo kabisa, abantu bariko bitegura umunsi mukuru. Igitoke kiraboneka mu Cibitoke? Igitoke kiraboneka, baragikanya kandi barakagikamura neza pe. Mwiteguye gute rero kujya ubunani?
ubu nawe turabyiteguriye kuko ibicungwa bamwe baramaze kubigura abandi nyene agakanywa baramaze kukiyegereza kugira umunsi mukuru niwagera bazoshobore kukihereza. Duga kwijambo rero utasha biwawe. Yego ndashaka gutasha bwa mbere na mbere umuvyeyi wanje Butoyi Andre, ngongera nkatasha na nyakubahwa umutanteri wa komine Mugina Ndayihaye Julienne n'abandi bose basanzwe banzi izina rya Nyirakamana Pascal batazira bitumwako. Urakoze cyane bitumwako, natwe turakwifurije umwaka mwiza. Yego murakoze mwebwe Robert Patrick Misigaro. Nitwa Clementine ntuye mu Bubiligi mu mujyi wa Bruges. Aho Bruges mumeze gutera Clementine hari akabeho? Bruges harakonje ariko ni na heza nta neje turabona ubwo ntabwo hakonje cyane. Ngaho niwifurize abiwawe umwaka mwiza. Ndifuriza umwaka mushya muhire abayobozi b'akarere ka Rutsiro, abaturage b'akarere ka Rutsiro ni naho nkomoka. Nifuriza umwaka mushya muhire umuyobozi wanjye wanyoboye muri segonderi Murunda. Ndifuriza umwaka mushya muhire abanyeshuri bo kuri SM Murunda, abahize n'abahiga buno n'abayobozi baho n'abaturage twari duturanye mu murenge wa Musasa mu karere ka Rutsiro. Nitwa Donatien Nzobonima, nkaba ndi muri Afrika y'Epfo, nkaba ndi mu gisagara ca Johannesburg. Aho Johannesburg yifashe gutega Donatien? Johannesburg aka kanya yifashe neza haba ku bijanye n'umutekano, ku bijanye na klima naho novuga yuko akavura karagwa rimwe na rimwe n'akazuba kagacishamo. Kandi hiyo ngo mwebwe ko kuri bonane ngo asha ngo haco wambaye bo kumwe no mu Burundi novuga yuko no ngaha umunsi mukuru wa Noheli na bonane nimwe mu minsi mikuru bahimbaza ego cyane cyane bonane. Umwiteguye gute rero? Icambere na mbere bwo no gukengurukira Imana kuba turi bazima, hanyuma kubera ko umuntu aba amaze umwaka wose akora, urabona bamwe tuba twavuye mu bihugu bya kure nka jewe ndi Murundi nkaza hano, iyo rero uhejeje umwaka wose ugikomeye ushimira Imana rero uronse n'amazi ukayakanda nuko Tuduga kwijambo rero wifuriza abiwawe umwaka mwiza. Ego ubwa mbere na mbere bwo ndifurije umuvyeyi wanje ari mu gisagara ca Bujumbura muri komine Muha zone Kanyosha quartier Ruziba, yitwa Ciza Olive. Hanyuma nkipfuriza umunsi mukuru na patiri mukuru wa Paroisse Ruziba Padiri Petero Karaveri Gacumu. Nkanipfuriza na mutama wanje ari mu Kamenge batazira Girango baramuzi. Hanyuma abo tuvukana bose mpereye kuri mukuru wacu Mignone, Renirde, Marcel na Karine bose bari mu gihugu cy'u Burundi. None rero nkana kengurukira kandi na radio yashoboye kumaka kanya kugira ngo nishoboye kugira icyo nifuriza umwaka mushasha rero nkaba ndawifurije zocuti zanje zose abo bajyango kumwe n'abarundi bose muri rusange. Urakoze cyane nawe turakwifurije umwaka mwiza.
uyu rero niwo mwanya twari dufise nsubire nsabe kwihangana batashoboye kwiyumva nkaba mwese ndabashimiye kandi ndabifuriza umwaka mwiza wa 2025 kuri mwebwe n'imiryango yanyu mubandanya mukurikirana ibiganiro vya BBC Goza Imiryango. Ndi Robert Patrick Misigaro. umuziki wa Koffi Olomide ushoje ikiganiro cy'intashyo zanyu z'umwaka mushya muhire. Ikiganiro mwagizwagaho na Robert Patrick Misigaro. Mu gusezera nababwira amwe mu makuru y'ingenzi avugwa hirya no hino muri kano kanya muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu 10 biciwe mu mujyi wa New Orleans n'umugabo wagongesheje ku bushake kamyoneti imbaga y'abantu bizizaga umwaka mushya, abandi batari munsi ya 35 barakomereka. Kunyuza muri Ukraine gaze Uburusiya bugurisha mu Burayi munsi byahagaze nyuma yaho harangiye amasezerano y'imyaka 5 hagati ibihugu byombi byo kwanyuza iyo gaze. No makuru rero nahangaha arangiriye. Ni ikiganiro cyari nabagezagaho ku bahanga bw'ibyuma hari Zabi. Mwakoze cyane, mwaka mushya muhire wa 2025. Thank you.